atandatu yarari hagati yiwe na equipe ya Arsenal. Mu kurindira ko Arsenal ikina still bimwe twikanga ko Arsenal ishobora kuzokora amakosa mbere ya Manchester City muri urugamba rwo kurondera igikombe ca championnat. Imirindi y'iterabwoba Pep Guardiola yoba yarayiteye mu ijoro ryakeye. Pep Guardiola umugoroba yakina forum ceno ntinya kuvuga ko yamworoheye kuko igice ca mbere cyahize ari ibitsindo bitatu binahera rimwe na match ya heza ari uko nyine icyo ca Semenyo ku mota 24 igitsino ca Nico Oreri ku mota 30 haranda gitereka ku mota 39 ku ipasi ya Phil Foden. Pasi ya Phil Foden ni equipe ubona ko iri determine kandi byatangwe guhumeka pourquoi urabona ko hari imyanya imwe yazanyemo abakinyi Ruben Diaz yagarutse bagafatikanya na Magehi nibaza yuko defense yiwaze bari para igihe twahura ngo bakusa ukabona yamanukanyemo hajya ari na kina he Ariera Aline mukase sinkimona kuri nuzenya sinzi ya Divine ukabona sinamukwereza ari he ari gukina nimero 10 muri Leicester Leicester cangirangi bari kumwe magaga gasani Leicester sinabe korongikiera fapa sinabe yakinye match atanga assist n'ibitsindo bibiri hano wundi mukase je sinabubwiye ati mukasa imvaga iminota mike ya Divine ikibiciwe nuko yarafise amazina y'abakobwa nayo ubundi azibaro rya mujama Divine azumupira wa mugabo mukase azuma Leicester n'ubundi bizorangira nasa nabone bakinana na Patterson Daka ego sha yahaye pass ya Abdul Fatawu n'abandi so nariko ndakubwira yageze rero waraba equipe ya Man City ni ntako bisa namba agomba kumara ukwezi kurenga Rodri akomeye cyane uvuga ngo abari nka Rokiritema kuko umugereranije n'uriya wundi niko Gonzalez wapi kumugoroba rero ubona ko Mateus Nunez yahavuye nawe avamwo bamaze kubona ko byakunze gusa no varinjira gusa no ni kutyo Swiss arakina muri defense central cyangwa akakina kuri kabiri kandi je nkunda bakinyi nka bakusa nove kuko akwimica adafise gusa niko Gonzalez arinjira Rodri arasa match yasani yarangiye Ryan Sherika arinjira Phil Foden arasoka ku mugoroba nawe yamukinisha aho niko yasohotse Rodri arinjira inde niko yasohotse oya niko niwe yinjiye sure ego match nakulera nivyo niwe yinjiye Rodri arasoka nivyo Tijaneri Jindazi ku munota 60 arinjira Bernardo Silva arasoka so ubona ko hari abakinyi bakomakomeye abakuyemo Haaland inyuma yo gutsinda igitsindo hakiri kare ca gatatu ati wisokere Omar Marmoush bigaragara ko ari umukinyi nawe yadugije urwego inyuma yo kuva muri AFCON ni equipe byayoroheye ni equipe yatsinze avec manière umukinyi atigeze avamo muri iriya ligne offensive niwo bita Antoine Semenyo ubona vraiment ko hahagaze inyuma yaho uriya mukinyi wundi agwariye Seki uriya muvandimwe Seki Jeremy Doku nawe agwaye umubirigi kandi je nibaza yuko niyo yoba hari bose bokinana so ni equipe ubona vraiment ifise gahunda hari byayigoye bijaniranye n'imvune yagize ariko Man City yagarukanye abakinyi bayo bose bagwaye bro ntugire ngo upfa kuyitambika buke ni equipe nziza ni equipe ifise umumenyereza no Man City ntiberambi buya ni nk'abanonotsi Edi bakubwira yuko burya abanonotsi ba vrai babona muri sprint finale baya abantu baba bagira muri atletism sprint finale nibaza ko nta muntu ayizi nta nuwa yiganyije gusumba abandi nka Pep Guardiola mu Bwongereza twabonye agira demonstration de force yirukana Man City yirukana na Liverpool burya yakoze akazi ko kwirukana umumenyereza Sombare Teta yirukana Klopp kandi ukabona ko biruka namba Klopp agira amanota ijana wari waragira 101 maka mutwaye igikombe hari no munsi ibiharuro umuntu araba akavuga ngo
Arsenal imaze imyaka 3 igaruka kombe ari ya kabiri nziza iri consistent vraiment inyuma ya equipe atwaye igikombe mugabo mu myaka 3 yaje ari ya kabiri usorana ngo hari umwe yagutwaye igikombe yakuje gutwara igikombe hari imyaka 2 Man City ifiswe na Pep Guardiola yagize iki yamutwaye igikombe bisobanura ngo hari imigwi uno munsi ubwiza bwayo nivyo urakonda kwa bakinyi n'iki n'ama projet ariko n'abamenyerezwa ugasanga bari exceptionnel bivuze neza yabaye mu konkira abamenyereza benshi muri Premier League mugabo ndibaza ngo abamenyereza bose no munsi bariko barirukankana uwo bitwa Mikel Arteta ni bake sinaza no kubana hari bari ku rugero rwo mu gatwa Jurgen Klopp ukuye Pep Guardiola uravya Arne Slot ukaraba Emery Unai nivyo rumenyereza mwiza mugabo ari mu iyo projet idashobora kugarantisa ivyo bikombe canke se kuja kuri bikombe bikomeye cyane naho bakinyeze abafise baraba Chelsea iyo instability ya muze wa Kipara amaze kugenda Enzo Maresca Liam Rosenio ntacu umuntu kinini yo mutuma yo namwizera baraba mani ya Ruben muri make ugereje kuraba no munsi parcours hari umumenyereza afise experience umumenyereza mwiza amenyere no gutwara ivyo bikombe no munsi yo kuri kinyuma Arteta kumva ko abizi ntuguta abizi yasha ariko ariruka no bitwa Pep Guardiola sivyo bisobanura ngo aranayize umurundi wayo haraho yanyereye rimwe abonera muciye ko ntiyamenye ngene bigenza yumvise umuyaga uhu umumenyereza imisi yose yatwaye ibikombe ari abitwara Arsenal bariko bariruka yamagaruka ari confidence bayifite ariko ati jetko twotuma twirika ndi nyuma yawe ati niba ari ibintu ndakunda kwiruka ku gikombe ndi nyuma y'umu adversaire kusumba ko noje imbere yiwe bisobanura ngo gutsinda Fulham 3 ku buso kabitsinda mu gice ca mbere yagarutse ku isoka rya Haaland yakirikare aravuga ati muri vestiaire avuze ko atameze neza yumvise atari comfortable ngira ngo aravuga ati ngira n'inkino nyinshi amazi misakina atareko mugabo ufise Omar Marmoush nk'umusubirizi ni ibintu bifise insiguro sivyo afise equipe yagutse nivyo ntari kugira aba Jeremy Doku bari mu mvune offensive mugabo ugereje kuraba no munsi yaronse umusubirizi mwiza binagoye ko meme wanashima Doku yogaruka tukumva ko ari instability ibonetse kuri Antoine Semenyo uyu mwaraje ku ruhande rumwe undi aje ku rega ahantu uriya mugabo akomereye wakinisha amaguru yose uya natereye ubwoba nako Semenyo Semenyo arakina gauche cyo kimwe nuko ashaka gukina kuri droite sivyo waraba defense yiwe nivyo bimwe mu bintu vyamukoze ko no munsi twokonta ko zino resultambi hari uburyo yagiye abura defense cecene bakaja mu mvune imvune igihe kirekire ya Josco Guardiola mu makinyi baba defenseur beza yarafise banamufasha offensive nivyo bitsinda kabitsinda John Stones meme na Ruben Diaz nawe nyene rimwe na rimwe nawe nyene yaravunitse ukabona ko muri parmi les grands défenseurs biwe ntabwo yigeze baronka bari hamwe cyangwa se wamanya muremure ukacura bare kucuca kwisoka cuzana witwa Margehi asa ukumengo hariho ico no kwita stability hariho solution ashaka kuzana muri defense ya Man City bishora kwifasha rero kuza kwiruka niyi migwi avec the win cyangwa se de match gagné ziri consecutive rero gutsinda Fulham ya Marco Silva Etihad mwagabuye kuko West Ham bakinye match deuxième partie nziza cyane bagerageje byinshi mugabo rona equipe nziza defensivement ngira ngo nk'imipira ijana yagonzwe n'umugabo witwa Mark Gehi muri dernier surface de réparation yanuzenya ya Donnarumma defensive mukabona ngo ni wa muntu uraba muri defense ya Man City mu minsi mikamba amaze ukamona rero kwirukana equipe mezuku kwirukana equipe ifite abakinyi bamezuku equipe yagutse Swadi Margreen vune Swadi yagutse ni bimwe mu bintu nyene n'ubundi bibandanya bica biza kugira iki kuryoshe igana ryane rya Premier League Fulham batiye amashoti 18 barusha Man City bo bate 13 mugabo Man City yo mwizamu ya Fulham bamwe batumbereje 5 batsinda ibitsindo 3 magiye Fulham bo batumbereje imipira 3 encore ni faut twongere ko niyo defense irikirabanza ibanziza mugabo kandi ni equipe fise meilleur gardien ono musara ko kina muri Premier League Donnarumma
twamubonye kuri Liverpool uburyo yabaye impeccable kuri Fulham mu ijoro ni wa munyezamu buri match cagiye equipe imukeneye ishobora kumukonta ko rero ni Man City batsinze Fulham vyoroshe kandi bashira igitutu kurinde kuri equipe ya Arsenal. Nivyo kuri equipe ya Manchester City kinyuranyo gisigara amanota 3 mu kurindira ko Arsenal iza gukina muri iri joro. Equipe yitwa Nottingham Forest yanganyije na Wolverhampton Wanderers ubusa ku busa. Aston Villa batsinze Brighton Nzova kimwe ku busa. Nottingham Forest yagiye kabisa umusaza yagiye. Crystal Palace batsinzwe na Burnley 3-2. Crystal yari bari muhira. Sunderland muhira batsindwa na equipe ya Liverpool kimwe ku busa. Barba rugamba wo kwinjira muri zine za mbere kuri Liverpool uyu mwaka abona rushoboka bitewe nuko bagenda baritwara umunsi ku munsi. Urashoboka. Ejo niho nabonye speech ya nimero 6 Jeno avuga ngo wibihe byose kwa Manchester United Paul Scholes aravuga ngo twabonye equipe ya Liverpool twari igikombe hanyuma baca bagira barema isoko y'imiliyoni 450. Tibura umuntu wese yibaza ko minimum ari imyaka 5 kuyobora Uburayi ni Ubwongereza. Ati mugabe byakurikiye murabibona ati defwa football biragoye ibyayo kubivuga byayo biragoye burya tuba tunivugira ariko burya biragoye ku predicting ibintu bya football. Rero ugerageje kuraba muvandimwe kubijanye na Liverpool ni equipe twemeranye yuko sezo yayo itabaye nziza. Sezo yabo ntiyabaye nziza ugereranije na equipe yatwaye Ubwongereza igikombe yagomba kudefanda ni nkaho bakiyatse jana kwijana ko sinibaza ko Liverpool yova ku manota 42 uzotwara igikombe kuri Arsenal 56 biragoye. Ico kuyituma gishoboka ni muri Big Four. Ariko waraba ni equipe mbona iziri imbere yazo Brentford iri nyuma kuko yose nda kumugoroba n'ubundi boca banganya 42 nayo petetre ntitwoyishira kure kuko imyanya yo muri yo ku mugabane burayi nikirine ni 5 bivuga ngo hari imbere hari Aston Villa 50. Ariko sha Patrick ni yatuzanira full time kabisa. Hega ari match komeye. Full time na izane. Ya Sunderland na Liverpool. Na izane. Ya Chelsea ngabo ya. Umutwe mwiza wa Virgil Van Dijk wagonze akwije ibitsinda 20. Wagonze ni Nordi mukere ninde? Ninde yagonze hari? Aro Nordi. Umukinyi wa Paris Saint-Germain na Leipzig. Nordi canke no musore mbaye 10. No ajya Nordi ntihambara 20. Uko bigenda ko wagonze Habibi Diarra 19 ya kinyo hagati mu kibuga yaje gufasha equipe mbara munya ese mu Senegal Habibi Diarra ni na cyangwa umunyama ashaka ko ari umunya Senegal no Senegal yari kuri bench myaka 22 yari kuri bench ndabyibuka mu gikombe cya Afrika. Waraba Aston Villa 50 ni ya gatatu isumbya amanota 8 Liverpool. Manchester United ya 4 igisumbya 3. Chelsea isumbya 2. Ariko je amakenga ngira kuri Liverpool sayani. Cyo kimwe na za Chelsea na za Manchester impamvu nakubwira ko Big Four bishoboka. Ni equipe zose ubwazo zitari regiriye. Nivyo Chelsea na Manchester United bagerageje kubaregiriye muri izi matches 5 kuko ugiro samanota 13 ku 15 wa Holondera ubu bayeregiriye. Sibyo? Wanaraba byari nakorungikiye match bamwe bose bagize uraza kugizigarukako. Bumwe wese zitanu ziri imbere kugira ngo turabibija mbere ukabona ari ama match yose ntakanganye ariko Premier League muri ino minsi tuba tugezemo deja tugomba twinjire mu match 13 za nyuma. Ni match buri match yose ni finale utayitsinze ugakora igitsindo action y'igitsindo ni iki aya Van Dijk yawuteye ucuzusanga no musore Habibi Diarra ni 19 uretse ko nyine kwabaye kuwitambika nta bintu byinshi yakoze busubira mu kwita ku mutwe urinjira indani yego sivyo uravye match Chelsea fisu karaba Liverpool ukaraba Manchester United izo baheruka gukina ubona ari akantu
Chelsea na Manchester United zibayeregiriye kuko Manchester urazi ko yari nyuma mugabo kwanshena amanota ukaronka amanota 13 dafire ntugire ngo ni buryo ubukozi gikorwa muri Premier League ariko baraba Liverpool ne equipe itari regiriye yatsinze uyu munsi ejiranganije nuzi ingene bigenze ukabona yuko ne equipe bita resultats itari consistency mu vyironka mu bijanye n'amanota waraba Chelsea nayo ne equipe nivyo iratsinda kandi gatsindwa ariko iyo yabaye seriye buya kugira uzoyavana amanota 3 kwa Chelsea biba bigoranye je mbona n'urugamba rushoboka ko Liverpool itagiye muri zitano za mbere bro tuvugisha kuri ko je nabonye ikintu gishoboka Aston Villa nabonye yatangu ingufu zayiheranye Aston Villa même si fisa amanota 8 imbere ya Liverpool kagira 5 imbere ya yizi zindi Manchester United na 6 kuri Liverpool kuri Chelsea ariko hari ukuntu mba mbona Sirituke bazokwihurira na Chelsea match ikurikira nako match zindi zikurikira kuko Chelsea match zitanu ndazinyarutsa bazokina na Leeds United match ikurikira muhira barakinye barakinye match ikurikira ni ya Burnley yakoze comeback ku mugoroba buya turi equipe tubatunganya ingufu turakina match ukagira ubwoba bace baja kwa Arsenal no kwa Aston Villa match zibiri zikurikira na Chelsea yasohotse Nuba Chelsea zosoka kwa Aston Villa soke no kwa Aston Villa yakire Newcastle hanyuma yakire Everton izo ni match zibiri izoja kwa Arsenal ije no kwa Aston Villa ije no kwa Everton yakire Burnley yakire na Newcastle izo ni match zitanu zikurikira za Chelsea match kurikira Premier League barakira Burnley match kurikira barakina Burnley bayakiriye bacha kwa Arsenal Emirates no kwa Aston Villa bacha kuri Villa Park nako baje kwa Arsenal no kwa Aston Villa bache bakira Newcastle bache baja kwande kwa Everton Goodison Park naho rubuya sano horoshe Liverpool yarayisinze Sunderland muhira ntabwo byari byorosheje wabigarutse ko Eddie ko kwa Sunderland burya ntugire ngo kwatsindiriza iba equipe ya mbere itsindiye Sunderland manota 3 irayakuye equipe ya Regis Loblis ni equipe ikomeye cyane pe ntugire ngo yanatsinze yabayenzo hari ahantu wabona end time cyo kitsindo bona kigomba babaye beza defensive mari Liverpool babaye beza defensive wataruwendi asosa babaye nyuma y'akazi kanina koze akazi kandi yagiye nabi pengira ashobora kuba yabaye so bitaje nziza match kurikira baraja kwa Nottingham yirukanye umumenyereza burya equipe yirukanye umumenyereza je ndayiti bace bakira West Ham bace baja kwa Wolves bace bakira Tottenham bace baja kwa Brighton bafise equipe zoroshe na equipe zoroshe wa mugabo erega Nottingham ikitumye berekana umumenyereza nuko banganije na Wolves yanyu office Tottenham na West Ham Manchester United samanota yigendera baruka kunganya na West Ham muhira hanze bagomba baje kwa Everton Goodison Park bace bakira Crystal Palace bace baja kwa Newcastle bace bakira Aston Villa bace baja kwa Bournemouth barago utoja kwa Bournemouth uje kwa Newcastle no kwa Everton bazoja kwa Newcastle kwa Bournemouth no kwa Everton ese ko minsi bahitiyemo yari goye gusumbiye bagiye kwinjira nta namubuhiririwe abantu baragusanga muhira saa 8 na nusa abana bavyutse baje kunywa igikoma bakaguta oya iconzi abudi Big Four mu Bwongereza n'umuriro Big Four mu Bwongereza n'umuriro hari nambara zibiri hari equipe zibiri bagara ku Gikombe ni Arsenal na Man City Aston Villa yisanga inganije na Brighton iri kurikira vango horo muga gutsinda Brighton birayigaruye neza cyane yes nivyo vyabaye mwijoro ryakeye reka nakubwire ko